uzi ko nibagiye telefone yanje mu cyumba cyo kwitonda mu badenera hageze. Urukundo rufite insiguro nyinshi kandi uko rufite insiguro nyinshi niko rufite n'amabara menshi atandukanye ku buryo bigoye no kumenya ibara ry'urukundo ngo nirihe. Bamwe baravuga ko guhera, abandi ngo rurirabura, ese ruratukura. Urukundo rusa gute? Mbega urukundo niki? Rwambereye umutwaro cagiye nari nishimye mu gihe umugenzi wanje we wamubereye umunezero mu gihe yari mu mubabaro. Uwo muntu ubona mu kiyo rero ni wewe. Nimba yari mu kiyari jewe uyu nawe ari nkamufata n'uwinda. Mu buzima inkuru y'urukundo igizwe n'abantu babiri, ariko inkuru yawe yo yagizwe n'abantu batatu. Imana yaremye urukundo irema n'ubuhemu. Iyo udakunzwe urahemukirwa. Hari isano rikomeye cyane riri hagati y'iciza n'ikibi, gusa byose biba bivuga ku nkuru imwe. Uyu mukobwa ubona mu kiyasa nabi afitaniye isano rikomeye cyane n'urya mukobwa mwiza ari ku ifoto, kuko bose bahuriye ku nkuru imwe, uretse ko bavuga ku gutandukana. Mbere yuko ndaguha inkuru y'umukobwa asa nabona mu kiyo, reka mbanze nguhe inkuru y'urya mukobwa mwiza ubona ku ifoto. Nabaye ubuzima bwawe. Urakoze. Nanje nabaye agakinga kawe. Ese murakoze. Urakoze gutabara ubuzima bwanje. Angel. Nitwa Brighton. Sweet. Nanje nitwa Mr. Khan. Oh, sweet. Okay. Mama, mwigeme. Kugira ngo niwashika muhira tumenye ubuzima bwawe ukuntu bumeze. Ziba byiza duhaye nimero yawe ya telefone. Kugira ngo tuze ukubaza. Oh. Yeah. Oh. Mwakoze cyane. I'm sorry, na telefone afise. It's okay, ntakibata. Ubwo rero nimba ata telefone ufise bivuze ngo communication hagati yawe nawe irarangiriye ngaho.
Bro, nimero ya telefone maziki. Mu gihe urukundo rwanya ko rwamaze gufata icerekezo. Angeli. Akinga kai. Sawa, merci. Ugira umunsi mwiza. Ego. Mwirinde yubaka. Impanuka yawe ico gihe yabaye nk'ikirunga kirutse intare n'igisamagwe kuko urukundo rw'abo bahungu babiri rwari nk'ubumara buryana. Amarira n'umubabaro bizohezwa no kumvikana ndi mu mwijima simboniyo nja nkaca nibuka ca gihe unsezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ngi bikananira kubivamo. Angeli, uvuye he? Wabuze ukuntu nari nahangayitse kubera we. Aho uzoja hose uzuribuka neza ko tugufise umwana umwe. Kumara amasaha menshi mu gahinga dutera guhangayika. Mama, ipine ryatotse niyo mpamvu. Mafiye ndavyumva. Zuratembera si nk'ubujije ariko bikari neza ko muhira hagukeneye gusumba mu gahinga. Sivyo? Sawa mama, ndagusezeranya ko ntazosubira gukora ikintu utambwiye. Thank you my daughter. Nzosubira. Ma. Ndiko ndaza hari umuhungu n'umukobwa nasanze bariko barashwana. Bariko baratukana rwose. Umukobwa ariko ararira. Ndababajije baca bambwira ngo ni urukundo. None mama, abakundana barashwana. Nimba bashwana kubera iki bakundana? Ndora cyane umwana. Twajye kinga mu nzu amuje muri dushe. Karabasha turye ataye. Senga. Senga none. Dusenge, sivyo? Turagushima Imana yacu mwijogorotse kuzefunga twigofungura zihezagire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Rapete. Merci. Dayton. Sa? Ubukene ntacyo baba buvutse. Kuko Imana iba yaraduhaye abana. Ariko je yampaye umwana umwe. Kandi ari wewe. Mama. Ko Imana yaguhaye umwana umwe nibyo bituma wicuza. Oya Yesu ko bivuze. Gusa uwo mwana bishitse agapfa. Atamwuzo kurasiza. Umuntu yo kwamana gahinda imyaka yose. Papa wawe yasize itongo rinini ya cyane. Ariko abari bamwe ni bake cyane. Nagomba ndagusabe urondera umukobwa mukundana. Ni wewe wenyine usigaye kwagura umuryango. Mama, imvura iraguye ninjiye mu Kena naje ndabona iraguye nyene naje ngo menenze. Alo? Angeli. Mbabarire cyane kuba nashoboye kuvugisha ujya munsi. Kubera ko igihe cyose mura mu kazi kenshi. Kenshi cyane Angeli. Wapi birasanzwe rega bibaho.
ariko uyu munsi ndi dispo. Ndashaka ndagusabe nimba ari vyoshoboka ndonderera akanya, ndashaka gusangira nawe ico kora, sibyo? Ego. Okay. Pardon gatowe kwanza. Mbe ndakubaza. Ujya mutipe tugeze guhura wa munsi muri kumwe. Ntabwo urongera kumubona. Angeli, ujya muhungu twahuriye hajya nyene, ntanzi nanjye sindamuzi. Icyaduhuje cyari ikintu kimwe cyonyine, ko ari ugutabara ubuzima bwawe, nta kindi kintu. Okay. Nta kibazo kwari kukubaza gusa. Okay. Sawa, reka ndabindaza. Ego. Sawa, merci. Mon fils. Ndanezerewe. Biragaragara ko warose umukobwa mukundana. Aho ubwira kumuraba cy'umupropose. Kandi mariage uhindekere. Igice cy'ubutunzi bwanje bwose ndakibahereza kugira mukore urubanza ntabaro nyarutse. Ndaryohewe. Merci maman. amarira n'umubabaro bizoheza no kumvikana ndi mu mwijima simfaniya nca nibuka ca gihe musezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ngi bikananira kubivamo. Amour c'est quoi? Je dis, amour c'est quoi? Urukundo ni iki?